kuko navuye ni Sabasi afise ukwazi ntuzafise uko abantu bamuzi je ndaguha nk'akarorero uvuga ngo bafite ibyo bazinanyemo jewe maze kumva ngo Fanny aravuze ati jewe imico ya Beri nukuri je namukunda kandi namubaha iki imico yiwe rishoboka none nka jewe Mimi ari umugore wanje kaca wumva uwo muntu adashobokana na Fanny bagendanye sa 9 y'ijoro bagiye mu kibira n'ahandi tuvugana kuri wewe uruwotekana we tuvugana kuri mugabo mvuze ati ndikumwe na Sabasi ukavuga haragivuga ati basi wowe rero wari umuntu hama ikindi niba utanakijijwe izo ndirimbo z'Imana bifotozanya bafatanye ku bitugu no mu mama w'umupasiteri mugambwe ati bivemo yanabivuyemo yavuga ati ivyo nta soni indirimbo z'Imana baririmba bafatanye nibagende baririmba indomboro ya solo indirimbo z'Imana sizuke sisiro ne tuvugana indirimbo z'Imana ni sirobo frere umugore w'umuntu ejo bwe naravye ibiganiro yakoze igitubanda bimushizemo ni bibiganiro nivyo bibazo bibihari kibazo yakoze nabonye uze kurisha umwanya muvumbuye baribereye mu vyakazi n'umukobwa bava muhararanye yavuze ku mugore yarahagurutse ati aha rero Imana tubishe pembeni mbona bateranye ingumu Abeli narakiraje iganira bateranye ingumu ati ku muryango wanje rero wewe umuryango wiwe wubahwe ariko wabandi nta ngorane mu tembera ivyo babimenye rero uvuga ngo ntaswe gukina ntababariye jewe yaba umuntu yoza gukinana mu gihe no mandamukeneye kasanga yagiye gukina n'umugore ivyo we imaje zirahari kandi amategeko ni hahari siko ndabona ngo twicaye tubindana ubutungane burahari kandi nta burengeye umaze kwaduka wakazi umugore agakura impuzu kuko gukura impuzu sima kuri kareso mu mico y'ikirundi mu rupfasoni ugiye kuryamana n'undi mugabo mu gitanda jibe umugabo wawe ntavyo wansabye nkuko bavuga ashobora kuba agwaye mu mutwe wenda avuga nti wembwire uwaguhaye uburenganzira bwo kuryamana n'ukindi gukonesha umuntu ibibiri birahanwa niba atavyo bazi bitanahanwa naho ubutungane buriho rero ivyo bakoze ubwa mbere ivyo woye kiretse utarabimenya ntagira wabikoze atarabimenya uwo ntabiharugwako ariko ndavuze nti Mireye nta divorce arakora naze jo mu gatondo ayisabe ndayimuha akamase gukora ijambo izina giyiwe ivyo uvuga ngo ntitwari tuduba turi kumwe aravuga nasubye ku makomantere bavuga ngo ujya mugabo wa mbere nguramona kuri social media ujya wa mbere barahijaniye baravanyiko rero nuwundi naze tuvaneko sisubira kugira muga tutaravanako ivyo mwiko murakora vyose urubanza ntirubora je ikintu cyose ndabika kubwa gateka k'abana no kwiyubahiriza je no kwiyubaha urubanza rurahari dufitanye urubanza ugiye gukorana nawe ibincafuza kuko izina umugabo wa Claude rigumariga umugore wa Claude twamubonye umugore wa kiba kigaruka umuntu wese ariko akora ibintu izina ryanjye ricafura tukona isambama sivuze ngo turisambama ngo kubinda n'inkongo wayivuga nta nkontunze iminimba yaravunye ko nayitunze azayerekane cyangwa se nayitunze avuge nimba ndi umwicanye avuge narabwiye ntambikira ibanga sindi umwicanye je inkontunze ni Bibiliya habanone bakaburaho bankura ubuzima bwanje jewe rende mba ndi muri serire maride nja mu masengesho merekerende mba ndi mu masengesho jedi mba ndi mu masengesho vandrede ndaja mu masengesho samedi naho nirigize ndimba ndi mu masengesho umugabo we wa mbere ari mu bwiza yaba yamanutse yaja mu kanyosha akamusangayo yakata je ntavyo mimi kazopfa ndabikoze nukuri ndagukurikira igahe yavuga ngo no muronde aba mu cibitoke naye aba aho yabanje gupanga ubwa mbere nari mpaze naye bari aho yabaye bwa kabiri nari ndahaze naje mu cibitoki hajya bamusanze nabwe ndahaze narahaze ndafise n'amafoto nza kukurondera ngo ndakurondera ngo bigende gutega nshuti yanje we cugira kora ni kumenya umugore wawe ahari sindiko ndanabirondeze rega ngo ndanabirondeze none ko agenda horo nkibiye nkabo yabwira ko ari inkumi harimo umugenzi wiwe sinzi ko ndamukwereka ku ifoto yambwiye ati jena ati yari mugenzi wanje yambwira ko ari inkumi ndumiwe ama audio arahari n'ama message ati turabana mu cibitoke none se hamwe kuri duza ati niho tuba vraiment ukeneye nako navuga ukeneye Mimi mwa misore mwe icasabwa nuko fyonda subscribe ya divorce subscribe ya divorce Mimi muje mupata 5 kwa 5 mugabo umwanya atarayisaba nacari wiwawe
imbere y'amategeko kandi nawe uracihanganira ibibazo ivyo kuvuga kugaruka bana hubwiye je bamba wazoza muzehe ico ni none mwo mubishise mimi mukumvikana kazi ico kibazo ni ikibazo c'Imana ikibazo c'Imana ikosa navuze jewe umunsi nzovuga ngo ndagiye jewe kurondera mimi ndateye ukugwege kumurondera uwo musa ari kindi kintu wavuze ati abagabo bakora kino kintu umugore akikora mu rugo kashija kumurondera agiye kumucura ndakugaya uri umugabo fake uri niryo ntuba wiyemerereka none wenda kubaza wowe umukobwa yikwirere mu rugo bisaba wori inde makayigaruka apana kwiga none so kwigarukana so ngo kwiga mbega no kwigarukana haragihe be bibaza ndakubwire mwa abantu mu ikintu cyitwa amategeko hajya mimi nagashoyo karya avyumve nawe tugiye mu mategeko bisigura rero umugabo rero umviriza amategeko ngo heruka gusomwa abana nabivuze umugore yamaze guta urugo amezi 6 ntagiye muri sentare ngo ari muri procedure ya divorce guta urugo turetse abana amezi 6 abanyamategeko barabizi amategeko acakora kiretse ubure amaze umwaka urenga kuvuga ngo zogaruka ikavuga ngo yogaruka umenga ibaza ko ari kugaruka ngira ngo no muri association usohotse ntupfa kwinjira uko nyene mu rugo rero no kugenda ngo wazaragena amavaje mubishitse mukicara mukumvikana agashika ahantu ushaka yuko ashika mukumvikana mukavugana nicaye ikintu wumva ko mutohurizako uvuga ati ikintu nico kuvuga jewe ivyo kuvugana sivyo turimo kuko ivyo kuvuga ngo dusubirane we ikintu akeneye avuga yuko ari free star je nta mugore mustare shoye gutunga nayubariye abakobwa beza barahari bari banahari je nta mustare kuko mvuze ngo nkuru bustare blaze zirabwire mimi uvyumva je bustare we nakwenije namukwiye ruguru ndamumanukana namwereka abanje butse imodoka ndamwereka uko buguru ifana mukuja kwara baramufata ukuboko urumva imodoka bayija butsuko ndamutwa ntaco ntamukoreye ndamwereka nti ntamujanye nimba bagira uku vyose ndamwereka none bwo jewe ndababwire none ntuze urakora umustar ubu jewe kuvuga ngo ngere muri salo bangira uto tushatsi ngo jewe yombwiye ko ndo umustar je kenshi ndabipinga ko mbo sawa narabibwiye nareka ndabivuye ku ruhande rw'iwanje je sindi umustar ahubwo ni umustar kubera babona ibikorwa mu mankora naho ubundi je sishaka ko mu umustar ngo je ndi ngaha kuri micro kugira ndondera kanoti n'ubu mpaye amahera menshi naka kazi no gahe bakora umpaye amahera ashobora kuba nako rero wo ivyo yita ubustari kumenyekana kuvuga ngo ubu nayo mvaye ngo ngufatiye imishatsi ndayihinge uko abasta nivyo bariko barigira utobora amaherene nkuko oye jamaherene narayabanditse blood mutaranagira jewe vy'amaherene mbona mwambara ivyo narabirenganya narayambaye vre aya madeshire jewe mama naragiye mama mbwira ati mwana waguze imodoka nanje mvuze imodoka South Africa nje niguri ati warose amahera kugura imodoka burayipatara afite ivyo nibintu yibaza ngo nubwo bustari kandi kano yavuze ngo avuga ngo agomba kumanura mimi waduze hega nshuti yanje waduze hehe wewe waduze ikintu urakora kizima ni giki ko muto yiwe hajya muteye yavanga yashatse kuvuga ati kumba kumwana muri filme bari batangiye kumukunda ubu uriko uramuvuga nabi kugira none ukuri kuhe kuvugwa simvuze ngo bamwange buryo umuntu umugenzi mwiza nugukunda kuzi siko umuntu akuza ati jewe Claude je kumutwana nese namutwaye yaravyaye ari divorce nta kibazo nagize kuko nari ndabize muga nk'uyarongoye agasanga umwana bamubwiye yuko umwana ari mama afite igikomere gushika none munsi jewe kuba yaragiye Imana yarabimbwiye amoke sina shida kubera narabibwiwe rero je ko ndiko mbako nibintu nzi digituma navuze sindigera ndogreta ngo vyabaye gute nabaye akarorero ku mukozi w'Imana Hose ivyamushikiye je n'umukozi w'Imana imbere yanje ni heza nico gituma avuga ati kuza kumurondera kuza kugira ivyo kw'Imana ndafise ivy'Imana yambari ndindiriye muga ndavuga abantu benshi nabo bariko barandika nabi canke bagira bitegure kumaramara nubu unye mugome mutukane bitegure kumaramara kuko jewe navuganye nayo ivyo nihanganiye nta wundi yavyihanganiye ivyo bicare babizi soje payi rero baramubwiye mimi bavuga ngo baritanze giturire baramubwiye ati mimi ni jambe duhamagaye umugabo afite ikibazo n'umugore acaza direct ni tubonye umugabo kwa ati benshi bacadukatira telefone bakaca bati umugabo wawe byukuri ayo majambo nyene yivugiye nama message mfise no kwerekana bavuze nti hajya avuga ati mwana mubaje ati none wewe yuganda ati we ntacoro nk'umureka ndaca afise avuga yondegiki none ko je ko mvuga ibintu biri écrit byanditse uvuga iki so je paye baramubwira ati habure reka tugufashe cyo barahari ni numero zabo nuzitanga bacaye bagenda bakababaza cyo twogufasha rero kumva udashaka gusubira mu rugo byari bikigendeka tugufashe muri divorce tugufashe uronke divorce
ngo ugira worohe acazinga amaboko n'ubu kimubaje ico kintu kuzinga amaboko nimba ushaka abana sentare kibaguhe biciye mu mategeko tuje mu rubanza amanyanga yawe bayabone ninatsindwa je ncira intayishitse igituma yanka arabizi ari ibintu adareka gukorako kuko muri sentare gico bamenya abantu hajya bavuga ngo bagende ngo baguha abana ngo nabana umwana si impene wabigije mu kibitso uza kubikuza sentare rabati uyu muntu ari capable yo gutunga abana uyu muntu ni umuvyeyi koko kuko jewe umwana yansinzirirako abagerezo dizame barabizi mimi ari avuga ngo gusenga mimi ari mwishengero yicaye mu baririmbyi umwana jewe pamperize ndazi kwambika pamperize umwana jewe umwana ndazi imiti y'abana ndazi ntumwana umutu yuba ushikana kuri 5 ndazi ntumwana bimeze uko umwana ndazi gusiga mwana mavuta abana ndabimwera jewe je mu kwafere ndabizi kumwa ndabimwera none umwana hengereye yamutaye yonka uwa mbere akwije imyaka 5 uwa kabiri arenze agira kwizi agira shika 4 ariko ubu rero ngo nkeneye abana rero ariko umunsi yatabana wavuze ko bari bakiri bato cyane ariko gerageje kuraba hari amasanamu amafoto amwe mfise mimi ahetse abana mu mugongo mbwa ugerageje kuraba location biraboneka ko hari ruguru abana bahetse ubona ko baramatse kwisumbura hajya mwari mwapfa mimi igituma navuye ntubuye it's fine ibyabaye byarabaye powere asabe divorce mimi ntagiye rimwe yabanje guta ujya mwana yonka ujya muherereza yonka mvuze kumuta mu vyumbe neza mwaba sinavuze ngo ntamutaye ntavuze ngo tabihakanye uri umuvyeyi nimwe vyabaye ku murango uri umuvyeyi ufise umwana yonka umugabo aduze ruguru je nkorera mu Rusaka usize umwana umukwe mu mugongo uragiye kwishengero ntutashe uraryamye urasinziriye umwana wawe yonka untuzeho bamushize oya ndakubajije we n'ugutaravyara ubu wewe umuntu ugiye ku kazi umwana sumuyangwa ko n'inkona nabikubwiye ugiye ku kazi uzi ko umwana asigaranye na nyina wataha ugasanga umwana asigaranye n'uwo mutoyi wiwe kandi gatoyi kiwe nuko kana amafoto niko kana muretse itubana namuhaye n'indaro kavuga ni vraiment ingo ko base bagutaye nawe niyo miryango bariko baravuga ko batamutora none ko kugutiye miryango bariko barampayira jewe narabwiye ndumugabo namukwe wabo nimba ndumugesere kandi ndabaza ikintu nawe ukoresha ubwenge vraiment ufise mushike wawe agiye kurongorwa kuri bofre wawe ameze nabi amufashe nabi mushika wavuye wocu fata mutoyi wawe kandi ukaza kumusabira indaro mwabana ngira ubwenge hahandi nyene ushatse kuvuga yuko wowe wabavuga ko wafashe nabi mimi ariko munyuma baza gusabira indaro mutoyi wa mimi wawe none navuze abantu bagira ubwenge babona mutoyi wa mimi amaze kugenda yananiranye se we yaraje ijambo ryaravuzwe abantu bavyime je simvuga urusaku arabananiye uko nyina bivuze mu higaniro bataramupoma amajambo se wiwe aje kusaba indaro yujya mwana ahari mutoyi wiwe yarasabye indaro aho yaba bamwirukaye kuko aho yaba mimi yababwira ko bazobafasha mimi nta nama 5 yigeze atanga baba ntati no twe tutunga umuntu kuza bakamutelefona ntabitabe barahari ni meti telefone zirahari message je ma audio ndafise je mvuga ibintu byose mfise nshobora kugira jewe ndavuga ntumwana ntiyogwa mu muhorero ndamurihira aba kwa meti muga kaza muhira mire ati kazi usoye kujayo nzokwicirayo mu nyuma ndavuga nti none mire akagenda kwishuri je ndamurihira ngo jewe ngo mfise umufiance ngo ari muri Kenya ngo niyaza ngo akama ngo ngira mariage abwira directeur w'iryo shuri ati niya ntwara nzoca ndonka inoti mu nyuma mu directeur ivyo je ntavyo nkeneye kumva ivyo je nkeneye kumva ni privé dukeneye amahera ayo mara nkayatanga mu braza ngo bimere yarosundi mushira muri Kenya nibone ko none ko ari byo yivugira kwishe siho nari rumva ye namakuru yagira jewe candagenda wa mukobwa mu nyuma mbonye hako mwana areka kwiga candamurihira tamurihiye ndamurihira ati ntarigira muri n'igihumbi kimwe uhavuga ngo ari ngo filime nakazi udashaka kurihira mutoyi wawe je bise guti yazaye ubusuguti ubuji bumwe bwabundi bwa feke cyabana banje ntapfije banyoye narazibizi zo jini bamunye kuri kamera je nta mwana njanywa jinkijya abayingwa sindabagaye mugabo ndavuye ndikavuga umwana wanje jiwe hari restaurant naho mbashonde ntaza kujyamo narayiriye mu mugabo ntaho noryamo rero nabana banje hariho ikibatanywa batabuze rero ivyo kuvuga ngo nari kuvuga ngo tuvuga bivanye n'ishonye mbo mutoyi wiwe nako navuga nti none umutoyi wiwe se we yaraje ejo bundi bamwirukanye aho hantu yaba mimi yase kuri hamera y'ishuri vyanse yavuze ko abarihira ndamubwira nti bana asaba itike yo kuduga ndayimuha
ageze kwa se na nyina kwanza na mama wiwe muvyeyi ni byiza bari gukoresha amakosa no kunda mubaha kandi ngomba ndamubaha mama wiwe abanje kusaba indaro y'uwo mwana ati kutunza abandi bakobwa wamumera indaro abantu umukobwa wawe ntaze gutera intambara ngo je ngona twari ndi mukobwa ndabaje kumwankira pe mugase wiwe amanutse aho hantu yaba bamaze kumwirukana havuga ngo yavugiye ngo Berize ngo yadutse ngo abwira se we ngo ndashaka kumwigisha nyavukwere yarabivutse none umwana afite 3 yo kwigishwa se ateza kumwigisha yamuzanye ngo kwishura ati je ntushaka kubandanya wigisha nanje ndi nicaye ntibikunda uwo abantu batunze uwo mukobwa bandikiye message ntosubiramwo mbi banikira Berize ishikira mu telefone yase arayibona se waravuga ati nukuri abantu barinze bantuka nkuko mwana wanje ntiyosubirayo acaraza Berize ne bavugana na mimi yego nujya ari muhira se waca nasaba indaro ndavuga nti rero kugira ngo ndamuha indaro nabanze aze banzo hamagara ababanye uvuge ko usavye indaro uyu mukobwa yaje akaza kwiyandarika ntazoze kunzani nkavuga ngo nuwi wanje jewe narahindahiro nubu naravuze nubu ndayirahire Imana inyumva jewe naravugiye ubutumwa abantu umukobwa nabwirije ubutumwa umunsi nugaruka nkavuga ntingiye kumubwira ibinyuranye n'ivyo nabwirije ubutumwa naravuze nti icyo gihe Imana izoca incura inyice ntahe hazohageze kumva mwabakozi mwabantu mwigira abakozi b'Imana barya intama nukuri muragowe kuko jewe ndabivuze ivyo nemeza n'umutima wanje ko atavyo nokora rero uwo mwana ari muhira iyo miryango rero bavuga guteboza gusabira indaro kuwahoza ari umukwe ariko babivuga namufa kore ikibi abantu bagira ubwenge sindi umukozi w'ikibi kandi uwo mwana niyibereho muhira amahoro nta kibazo ciwe sindamwirukanye kwese wamuzanye muhira ntarambwira ngo munsubize sindavuga ngo namunaniwe ari mu bandi bana nkuko abantunze abo abatacu tunahuriyeko dusubira inyuma rega toyi haje bavuze ati bamaze kukwanyira yuko ushobora kugira kumukwa byace bibandanya gute kugira ushobore kumushaka bamaze kumwanka bamaze kwanka yuko uko banagomba n'abantu baragize n'ifitina reka mvuga uko abantu bagize ifitina uko bavuga bari bazatarosa kagabombwa ndakivuga uko mvuze kagabombwa reka ndakivuge mu nibyo ngira amenye n'ubikosora hari umugabo hari abagabo bona ati umugabo ntacashoboye uyu mugabo araremvye basanga ndasobanutse siriko ndi abaye basanga sobanutse abaye kumba mukobwa yari kuko mimi bari bamufashe nabi mu nyuma amaze kurenza ibibazo urazi umukobwa amaze kuja mu ibarabara umweza gufata ijambo mu stress usa nabi ntaco zovamwo wewe rarara mugabo abonye aterose Claude avuga ati wa muntu havavamo ikintu aturenge acaragira mimi tube dushinga intahe iyo twavuye je mimi nguyu nkabamubeshera nubu nabisubiyemo Imana ibimpo yarageze igambwe ati je washinga intahe kandi bisanzwe rega suku gutyoza irifo ko Imana ugirenze ushinga intati narifuza nakazo ko mu nzu hajya bampamagaye hari jambo yavuze ati ubuzima bwiwe ngo ntibukwiye ngo kuvugwa cyane ngo ni yaronka ngo intuzenya bivyamujamwo wazoza ngo atange ngo washinga intahe ubuzima bwiwe amaze kugara ataramara vamidi reka kugara utaramara na vamidi uramara kumara vamidi uzova gabuza wari urimo utinye gushinga intahe nabubwiye ni je narivuka ruguru nararyamye ku kirago sinacifuze mwana aryamyemo jewe narambaye ibutura nari muheje mukasi reka tufata ico twatubuye mukasi butuja muri saro none ubose kwangiye muri sona cemena nk'ababandi bambara bya birato vyugaye ngo sinwe ko nagwa ivunje ugira ngo novuga ngo ntikuyivunja futa nararigwaye novuga ko nikuye uruda jewe mvuka ruguru naragwikuye ivyo sugutukana rero nawe kuvuga ati jewe harageze ahantu nifuza ikiyaye abinyibwirira n'amaso ndamukuraho hantu ndamwishira ko jewe ndi vacation mfise abakozi mfise imodoka ko yari iri kose nari mfise imodoka ni deplacer icubahiro nari mfise akigirako uko abantu bamenye mwabadamu mwe mubaha abagabo umugore nahoza n'umuyayejo uri general uwo mugore aba general aba nawe aba icubahiro cha general naho uri dogoteri ukazana umukobwa afise amashuri 6 abantu baramubaha mugabo mwabakobwa mwe mwaba mama naratanze akararo kigano giheruka kuri Esteri navuze ni king always is a king umwami geje se ni umwami kazamaze umwami kimwezi gisabo naba uraje mama yogiye kwa muganga barababaza ngo amwana muhenga uyu mwana nuwande kandi nyina muhetse ati umwana nuwande vuga se umwana rero Esteri amaze vashita amaze kugarariza
umwami yavuze ati nuko abaganwa ati mucisha inyuma bamucisha inyuma abaca Esteri umukobwa mwiza yubasha Imana umwami ati unurya se umukobwa amutunga urutoke abariko bavugiriza impundu Esteri abariko bavugiriza impundu Vashiti bavuga ati Vashiti mwamikaze bamaze mucisha mu canzu bose bavuze ati tugenda wari akagaye watugaye ubu naho usa kutugaya kuki yabariho na Mimi yaravuze ngo abamubwira yuko mu makomantere bamaze ngo bavuga ko bamukunda bavuze basova ko bamwanga abantu niko tumeze n'abasigaranye ejo yogira ikibazo sindakimivurije baravuga ati genda nawundi wari waramunaniye rero Esteri amaze kugira Esteri umwami yagumye n'umwana hari ahantu wanditse ngo yaciye areka ku umwami ngo Vashiti aragiye nico gituma n'ubu jewe Mimi agiye je nguma ndumugabo kandi ba Esteri baracahari aba Esteri buza kaguma jewe ndi umwami hari umugabo urumva ngo nigisubira muhira none ivyo abakobwa mu bimenye umugore yagiye akava mu rugo bamwita igisubira muhira mugo umugabo nta mwita igisubira muhira tubakuri wanyu tukabazana mugiye mudusigi wacu if respect kiretse kuri bajya barongo aje se norongo bashenera nibona nkeje karongo ikintu nasi ndabwire umuntu nge munazi je nta mukobwa asumje uburebure wewe wayarongoye umugabo igitwara kubwira umviriza je Claude ko numeze narababare na Mimi kugira tubane hajya kugira Mimi arabize vrema sinashidutse icambere n'umwe abakobwa nimba ari unkunda tuzokundana mu bimenye je tugahagarana nkasanga usumje uburebure je wiwanje buvuyemo je nta mukobwa asumje uburebure ndangamiza notwara mu gusoma wenda guhagarara apana n'ukugata burere je umukobwa asumba uburebure ndaba nkuku ndankakagaye nawe notwara na Mimi nawe ndabivuga tutaravuga ivyo kubana abantu barahari vrema hari umugabo witwa Sherife twabana ujya vugana na Steve ujya wa mu general mu Cibitoke twarabana Sherife akora ngaha muri soka ntabwo ndavuga nti je na mukobwa asumba uburebure notwara rero Mimi ngo twabanye Mimi je atabintu by'ivurembo byo kundana bihari niko kuri akavyumva igihe cy'urukundo rero kimaze kuza we yarakabitse turihagaranye nka mashaka kwicenyisha ndavyibuka niyo ere nawe no urabe ko mureye yego nabandi hagarara neza jewe umukobwa asumba uburebure ntawe notwara vre nawe ukora umuruto washaka kugira oya ni bo dusana ndamusumba gato je tuve tureye mugaba pana uza hagaye kabagore wewe umugore akurabira hasi umwagere uza gukapa oya jewe aho ndivyo kubona ivyo ntavyo noshobora rero ide baravuga nti jewe ndi umugabo yisobanukiwe yazi ivyo bwango naratetemetse narafashe ibimenyetso hamwe no gusenga sindi wa muntu navuze ngo ndapapayitse ngo ndabonye umukobwa ngo ndapapayitse cyo keme n'ubu ngira yarazi yuko baba ngo kucura umugabo we wa mbere ari mu bwiza yaba yamanutse yaja mu kanyosha akamusangayo yakata je ntavyo Mimi kazopfa ndabikoze nukuri ndagukurikira igahe yavango no muronde aba mu Cibitoke naye aba aho yabanje gupanga ubwa mbere nari mpaze nabi bubari aho yabaye bwa kabiri nari ndahaze naje mu Cibitoke hajya bamusanze nabwe ndahaze narahaze ndafise n'amafoto nza kukurondera ngo ndakurondera ngo bigende gutega nshuti yanje we cugiye gukora ni kumenya umugore wawe ahari sindiko ndanabirondeze rega sobango ndanabirondeze none ko agenda horo nkibiye nkabo yabwira ko ari inkumi harimo umugenzi wiwe sinzi ko ndamukwereka ku ifoto yambwiye ati je ati yari mugenzi wanje yambwira ko ari inkumi ndumiwe ama audio arahari n'ama message ati turabana mu Cibitoke none se hamwe kuri duza ati niho tuba vrema urumva rero ivyo byose jewe ndazwi mfise abantu benshi tuzinanye yurinze umwana gutyo bamugisagara mfise abantu muzinanye rero kuvuga gucana ati amugore we tumubonya nimba gena n'amaguru ati mugore tumubonya cya kuri avedura mo n'amaguru tubonya gena n'amaguru nkuko nanje bavuga ati wa mugabo wawe n'amakuru yanje tumubonya ivyo woye urumva ivyo nibisanzwe rero kugira mari kuvuga ngo kwanga kunyakira iyo miryango ariko amayira ubu je kugira ngire dote après dote narinze gusaba umugenzi kuko jewe Mimi ubundi yamandi umugabo abagabo bapagane kumucikiza mugana naravuze nti ntegeza gukora amantuze yose ndagira dote mariage nifuza kumubahisha umugabo rero umukozi witwa Mawo abo mu Kibenga ahari yubahwe Mawo ndamubwira nti bana rega base mukobwa yuko yitwa Mawo anje nkabamba kuri Avenue Mawo urumva ndavuga nti ufasha uyu muntu ubwira tumureme nandi mateka jewe rimbora ndumukwe nije ndonde ahantu kugira ngo ndabatera iteka uno muzi hageze aho bansuzugura cyagenda kwa Mawo ngira predote hama imiryango ihari naho yaba
baraje mu rubanza bari bakumye ikibanza barasi ikibanza ati uyu muntu yavyonze ubwa mbere ngira ngo nibavuga ati nuba ndivyiwe ntituzomaramare kandi uba nivyo bagira ubwoba ati ujya n'ivyayo bisanga bazozanga ati niwe yatanguye nawe wavuze ati reka nisi nyumuhari hamwe nzovuga ati sinzi aho yatangiwe n'iki nahirondere jewe nta muhari nukuri nta muhari yego nije nahirondere muga ntako ntari umva hari uko ntari nagize cyawe wari wakoze oya hariko ntari nagize ibimwe nanye mbwira abantu burya anye shukrani ya pundo ni nteki umva je nimwe nanye mbwira abantu bari abambaza nkababwira ati burya anye mwebwe muri ko murumviriza bino bintu muzohenga amahana burya hajyanye hagati yabo bo barazi ukuri kandi nuwo bariko arahakana ikintu hajya arakizi rero burya ibintu vyingu usanga ari ibintu bigoye habwo reka ntunze igihari urazi ikintu ngomba ngire sinzi nimba nyitaba tugaruke hajyanye ne kurujya mama yavuze yuko wamuzanye mu kiganiro mama yavuga ko namuzanye mu kiganiro mama sinamuzanye mu kiganiro ngo ni mama ndakwereka message vraiment nuko ntuze nayikwereka mama ujya mu mama kuva mu magenda je ndaravuze no mu kiganiro ataranamana ngo bamukoresha amanyanga naravuze ndamwubaha nk'umuvyeyi kandi abana we nkabahimishiriza kubaha nyina mama gwaye wiwe nije ya telefone yambwa ati mwana ndagwaye nk'umuvyeyi ko mfata mama niko namufata genda aha namuvuza nk'umuvyeyi ambwe ati hakenewe iki ntagikora batoyi biwe na ryari niba ngo bagira ngo niba barakomezwa muri vya katolika je barantelefone ati dutere abari rugura pana abari yina ati dutere ndavuga nti namaho none mwa telefone mimba ati ntatwitaba kuko ubasha kumenya ukuri neza ariko kuri ivyo mama we yavuze ubwa mbere yakoze ibiganiro bibiri uvuga ngo twamuteye ubwo icanorasi cyarariwe nticyatanzwe kiyabora cyasohotse cya kabiri cyayikoze ubundi munsi n'umuntu arakujaniranije jewe ndaduze ku kazi abo batoyi abana be barasigaranye umukobwa wiwe ntavuga ati rega mwana mwabantu mabukwe yamanutse kuwa mbere kwa kabiri je ndaduga ruguru asigara muhira nimba namukoreje ibintu amafuti inomero y'umukobwa wiwe arayifise ata telefone yaterega bujya kuva Bujumbura no mu Rusako kagaruka ni tragedende kuva ngo barakundana ku telefone ati mwana reka naje simba wa mugabo yaduze tubonane ntiyamuhamagaye kuko ntibavuga ntiyamwitaba twaje tuduga atamwitaba so ko mama yaraje ngaraduga batabonanye si rimwe ntaje rimwe je no kuri genda kuri Facebook urabona amafoto turi kumwe na mabukwe kuri beach n'abana mabukwe yamaza ni jewe na se wiwe turi kumwe ibi byagize ibi bukora bamuhamagaye kwera abonye kuri kwagiye habona bashaka kumubeshisha shikura ko muhamagara mama mimi wari bamubwiye ikimuza oya jewe navuze simbesha mimi si kibazo kimwe mama wiwe hari abana mu Kanyosha urumvise ikiganiro avuga ati abana sinabaheruka so mwayikoranye ikiganiro abana biwe nta umva baterewe kujya babivuze umuvyeyi ruguru ntaje kuraba mvugana na data bukwe nabwiye nti abana banyu rifo kumuza mukamenya abana aho muri umwana wanyu ari umusani ari umusani rero siwe yabavyaye niwe mwabavyaye zamusimba niwo muntu abahaye indaro none iyo miryango bavugira baba mu muryango yaba kivuja muhungu ntaba mu muryango yabakaya kandi wabonye ntikaba mu muryango aba mu bana ataco bapfana iyo miryango muri ko mutagira bimeze gute rero navuga nti ingo tuvugane ku kibazo c'abana uko yabivuze nashaka ndamwereke nimba ari impanuro yega ndetse umwana w'umukobwa birashobora nkaba ntamubonye nk'akaro katameze neza cito nanakivuze nti gera umukobwa wawe kuko nka jewe n'umukobwa wawe yambaye nkoje mu kintu nzira abantu barabizi nabo dusengana ndanga umukobwa yambaye minimum babarire je sinkunda impenerezo ndarahagara nkaye babarire sinkunda je na umukobwa biwanje wisiga ivy'amaruja reve n'abahejeje afite diplome ndiko navugaje kuko ni iwanje ndahita ko hubahwe n'urugo rwanje tegeko je na muntu yisiga ruja reve atahi wanje wambaye imini mba nk'umwana w'umukobwa ndagutumako abwa ati genda umubwire jewe iwanje umukozi w'Imana wuza ntazikagira rero nimba nyina ndamuhamagaye tuvugare ku vy'abana ntiyari umwe ntiyari babiri bari batatu basigaye harya nagombaze nk'umuvyi abana babone yari yavyifuza ati mfise intuntu y'abana ndamuhamagara ndayimubwira nivyoye byo kuvuga byo kwa ihakana abana ntiryari rimwe ntiryari rya kabiri nobereka amafoto turi ruguru na data bukwe turi kumwe hariyo mwabonye ugiye kuri Facebook turi haje kwa Ntare kwa Mwezi ndari kumwe n'abatoyi ba mimi bari ruguru na mabukwe turi kumwe atari mimi abandi bose mu banyineza bose vraiment bose ega bose ikibiyemeza
mwabana muraba ikivyemeza none wewe ubona umukwe wawe yaduze ukaza kumusanganira uzi ko ari gisanga tuvugana ukuri woma usangira kwa guprofita kanoti kira binere mwandi oya ivyo ninzu ivyoye je sivyo novuga vraiment zivuga ngo comprofita oya sico novuga ahubwo barazi ko atakwe yabivuze ati nta kosa kuko ni jambo ryavuze batuhakana yabana mutama hariya aza gusaba indaro yavuze haba umwana uwo mwana rero yaragoranye rero nubu uyu nifu n'umwana mukuru baranansavye ati uzoze muhira vrema igihe meruka ruguru baransavye ati nukuri uzoze mu rugo nubwo vyabaye uko turagukunda message ndatifise aha mwana wanje ndagukunda data buko aranyandikira mabo ko aranyandikira n'igihe hashitse ruguru avuye muri iganira bataramutelefona ngo baze kumutiramwe ibinyoma yarantire message ngizi ndayifise ati mwana washitse haro n'agakado nari namuhaye sinze kuvuga ivyo nahaye umuvyeyi mugabo yaramuhaye agakado nk'umuvyeyi arambwira ati burya hari ibintu bindi bikenewe message nimwe ngaha tiraba ari kundi kuntu wogira genda nasa kubera avuga ati mwana we ntaje yamufasha rero kumuhamagara mimi agahamagara mimi uhamagara mama wiwe yabana uwo Honorine wiwe ntibampamwe ngo n'urukundo kuko narakubwiye genda kuri page yiwe ya Facebook ukanyereka ifoto ya mama wiwe batembere no mu mwaka urenze imyaka ingahe kandi ifoto zayi zihari ubone ko yamupostinze n'umusumba ivyo kumba urafise WhatsApp ya mimi wari uyifise warigeze kubona pisi kwa mubonye warigeze kubona pisi n'umunsi umwe amupostinze bo yatuvanye nuko ntari inzu kuri muri ivyo biragora yuko ababizi rero baba baratanijewe n'umwana yagize anniversaire ntiyavuga ngo umwana wanjye yandika ngo umujama rimbura umwana wavyaye yagize anniversaire ngo umujama ndiko ndavuga ibintu mwabantu uguru amaso happy birthday to jama yangu ego jama yangu ntavuye ngo umwana wanje ni itura herutse ni ituru akwije senka hariro turuwaza uko yanditse ngo mukunzi wanje utegwa isoni uvuga ati jewe nanditse nti kibondo umwana wanje fura yanje uremera umwana twe tukira abana nimba uvuka ruguru abavuka ruguru barabizi urazi iyo umuvye akubwiye ngo wingo mwana ngo ndakwihere mwana urazi ngo ndakwihere mwana arakantu mwabavyeyi mwe muze mu minute ujambo mubwira abana banje turakundana mukundana ngwiki ukundana ngwiki udashobora kwemanga umwana wawe uvuga ati mwana wanje avuga ngo abantu bamufashe kwatigeze burya umuntu afise akamonge k'umwana nk'abantu mugira amaso mubona umuntu afise akamonge k'umwana nuza gutwengana muzitse niyo nushirago n'amati mbega iyo bashavuye n'umuntu iyo bashwanye n'umuntu kuza wumva ngo ikintu umuntu abura ntarye ngo nindya ngo niki ngo hareze najya bumvisemo kubera iki utavuga ati kuri state kavuga ati mwabana bana banje ndabakunze mwabana pisi na jiboro ati umunsi umwe burya avuga ngo nzobaronka ugashira kuri state ukabati bana banje igihe nicagera je nzobaronka mwabana banje nubwo nk'umunsi basi nkwereka vuga ngo naramubima nk'umunsi uje kuraba umwana umugabo akabakwima urashaka gushaka kuri state kwa state ziravuga state zivuga mwabana state ziravuga abantu turazinanye iyo umuntu yanezerewe uramwatuye umuntu ari mu kikwetiki batavuze ati bana nanifise inyota yo kubabona ariko vyanse bana ntako ntagira kugira ngo nari nabazaniye utwoko nanje mugira ariko nabuza honje ndaca bafite ku mutima ku buryo n'umuntu abona avuga ati uyu muntu arafise akabonge arafise ikibazo none uritatamwe bava urubatse hari impeta mbona hari iyo mubona waragize divorce ico kibazo naco ntanga ni ku buryarya turabakristo vugisha ukuri ndacuba mimi kuvuga ngo kunta bavuga ngo yarantaye ebu nihangariye vizuri jewe kunta sindi ntabwo umugabo ntabe ntabwo uri wawe ibiro nani ifisi urabizi tuje ku munzane naco sanga cavuyeko ntagende turabe naco zavuyeko ntakwashije nkigwara none urambwira ngo antaye ugende gute turubaka tuzovuza ivyo nzobazwa mimi hari ndagano warahiye imbere y'Imana hari zo narahiye imbere y'Imana wahemutse imwe muri izi Imana yarabibonye rero tuko tuja mwijuru Imana niyo mucamanza siko Imana niyo mucamanza nibwo abantu mugaba babibona jewe sinamuhemuki kandi kwewe si ryambere ahemutse nubu nakomeze nta kibazo ikosa nazokora nuko navuze nubu umugabo atera intambwe kaza kwiruka inyuma y'umugore atirukanye atarengana ababarenganije umugore yagiye wamurenganje wamwirukanye frema gene musabe ikigongwe kuko wamurenganije
wamurenganye umugabo abagabo bagusaba bafata imviraho umugore yaje agasanga message mu telefone wamye mu busambanyi umugore akavuga ati umugabo sinomwihanganira jewe akaba rafite je mfise ivyo no kwerekana ivyo avuga turabirindiye mu birindi niyerekana ikintu kimwe yonyereka kigaragara ati uyu mugabo yavuze ngo ndingwanye none kantuze bo nimba nkora siporo je kaze kwa nagomba kuko je siporo ndayikora no mu cumba wanagomba je siporo ndo mu sportif nkora siporo ndayikora mu cumba nimba mimi yovuga ati Claude aramaze kubita umuntu umwe aragenda mu bitaro cyangwa aramaze kuza kuburana ku ikomine cyangwa barahamagaye chef de quartier ati yagwanye aho nkora kukaza ati yakubise umuntu none umuntu wingwanye usanga afite ama impact usanga bagiye kwihaniza ati yankubitiye umuntu umwe mima muzana ati yarakubise naka yaramukubise we yonyica nimba narisha umuntu kandi nabe bari no mu gana natane mu bisanzwe iyo umuntu ari umwicanyi iyo umugore mu bana no butomo icyo ufite imply yo kumwica nayivuge hama Abeli nawe ndanamubwira Abeli kiwe ndi kuvuga ngo kukurondera kiwe ndakurondera noja kwitwara mu tungana kwa makosa warakoze shimira nande avuga ngo ndeka gutonga urutoki shimira Sabasi nukuri Sabasi namushimiye kwera iki Sabasi abavyumva yaravuze ati twese umuntu wese aragwa arigano yabakoranye ati umuntu wese arashaka kugwa akaja mu ntege nke ati umuntu twe ku mustare ati umuntu nkamwe umuntu ashaka gukosa ikihambaye no guca bugufi je Sabasi amaze kukurira kiganiro yarasavye nimero arantelefona arambwira dimanche mu gatondo sinoja gusenga mfitaniye ikibazo n'umuntu nukuri umbabarire kiganiro nagikurikiranye umbabarire sinamenye nimba mbeshe nujya n'umukozi nishimwe mvuze kuvuga gutyo nimba ngiye kwatatewe isoni kuko baramubajije ati abo bantu yabivuze mu gipfunga ati twotunganya yavugiranye ubwenge ariko abari bomba kufitani rubanza na Sabasi nari namuvuze Sabasi yaratunganije yarambye ati vraiment mbabarira ati aranavuga ati jewe niyo no banakoze ikosa ndavuga ni nimbu simvuga ngo je na sinkunda umuntu azabiye ngo mbabarira basi mbabarira nakoze ikosa kone navuze naramubujije kukinisha umugore yataye abana ico gihe bwa mbere ibwa mbere ntavyaraza ariko yarongeye ikosa byagize yasubiye ya kabiri filme yindi umba bakinanye naho iyi filme yindi hari yindi bakinanye yagiyemwo bari amushiramo rero oyi nk'umuntu naje namutahuye mimi ni wa muntu bora yiyorobeka gwira ntaco iki urumva sigura ko muri kino gihe usaba yuko atamuntu yo mukinisha filme bivanye nuko je namubwiye namete hari nabwiye nka namete ndamu telefone nabwiye amete iki kintu namaje kimwe amete wakinaye n'umugore na mimi waruze ko ari umugore meta icyo gituma navuze nta bandi afitaniye na amete gushika ubu namaje amete wakinanye ko Imana narangendereye imbere yuko mvugana na amete jewe namwe amete ndambwe amete wakina mimuze ko umugore ati jewe mvyukuru bwa ntavyo narinzi yabati ico cyonyine ateko nkaba ndamubesheye naho ni Imana ibimpore zivanga bamubaze Imana ibimpore uko je naramutohoje mete bambwe ko umwana mwiza kandi nta kimwe nari ndamuziko baramushingira intahe burya hajaye hariko baze Abeli hariko baze Sabasi hariko baze Amede hariko baze burya abantu barazinanye cyo bituma mvuga bavuze ati Amede ameze neza tumeze ukuntu kuvuga ko ameze neza abakorana bamuzi bavuze ati naka afisa amanyanga reka ndabwe nk'akarorero reka mvuga ibiri kuri social media none nabwiye ko Sabasi yasavye imbabazi kandi narazimuhaye ahari yubahwe nabwiye ntike dusenge ugize neza Imana iguha umugisha wagombye kunyicisha atanze ifoto yanjye ngo yitembere Fani se bakinana ntari mugenzi wiwe Fani yariye kuri kamera mwese mubizi ati mico ya Abeli no kuri ragoye ntayo ikigana hakibonye donc ikibazo cyujya na Fani reka tuci ngombye kuvugana cyane gutanga karo navuze ati ndiko ndavuga ati iyo umuntu abantu ko tuba tuzinanye kuko navuye ni Sabasi afise ukwazi ntuzafise ko abantu bamuzi je ndaguha nk'akarorero uvuga ngo bafite byo bazinanyemo jewe maze kumva ngo Fani aravuze ati jewe imico ya Abeli nukuri je namukunda kandi namubaha iki imico yiwe rishoboka none nka jewe mimi ari umugore wanje aca wumva uwo muntu adashobokana na Fani bagendanye sa 9 y'ijoro bagiye mu kibira n'ahandi tuvugana kuri wewe uwotekana we tuvugana ukuri
mugabo mvuze ati ndikumwe na Sabasi ukavuga haragiye uvuga ati basi wowe wari umuntu hama ikindi niba utanakijijwe izo ndirimbo z'Imana bifotozanya bafatanye ku bitugu no mu mama w'umupasiteri mugabo ati bivemo yanabivuyemo yavuga ati ivyo nta soni indirimbo z'Imana baririmba bafatanye nibagende baririmba indomboro ya so indirimbo z'Imana sizuke sisiro ne tuvuga indirimbo z'Imana ni sirobo frere umugore w'umuntu ejo bwe naravyiganiro yakoze igituma ndabimushizemo ni bibiganiro ni ivyo bibazo bihari kibazo yakoze nabonye ntuze kurisha umwanya muvumbuye bayibereye mu vy'akazi n'umugabo bava muhararanye yavuze ku mugore yarahagurutse ati aha rero Imana tubishe pembeni mbona bateranye ingumu aperi narakiravyo iganira bateranye ingumu ati ku muryango wanje rero wewe umuryango wewe wubahwe ariko w'abandi nta ngorane mutembera ivyo babimenye rero uvuga ngo ntaswe gukina ntababariye jewe yaba umuntu yoza gukinana mu gihe n'abandi amukeneye kasanga yagiye gukinana n'umugore ivyo image zirahari kandi amategeko ni hahari siko ndabona ngo twicaye tubindana ubutungane burahari kandi ntawe burengeye umaze kwaduka wakazi umugore agakura impuzu kuko gukura impuzu zima gukura ikariso mu mico y'ikirundi mu rupfasoni ugiye kuryamana n'undi mugabo mu gitana jiwe umugabo wawe ntavyo wansabye nkuko bavuga ashobora kuba agwaye mu mutwe wenda avuga nti wembwire uwaguhaye uburenganzira bwo kuryamana gukini gukonesha umuntu ibi bintu birahanwa niba atavyo bazi bitanahanwa naho ubutungane buriho rero ivyo bakoze ubwa mbere ivyo woye kiretse utarabimenya ntagira wabikoze atarabimenya uwo ntabiharugwako ariko ubu ndavuze nti Mireye nta divorce arakora nazo cyo mu gatondo ayisabe ndayimuha akamase gukora ijambo izina giyiwe ivyo uvuga ngo ntitwari tuba turi kumwe aravuga nasubye ku makomantere bavuga ngo ujya mugabo wa mbere ngo uramona kuri social media ujya wa mbere barahijaniye byarahitse baravanyiko rero nuwundi naze tuvaneko sisubira kugira muga tutaravanako ivyo mwiko murakora vyose urubanza ntirubora je ikintu cyose ndabika kubwa gateka k'abana no kwiyubahiriza je no kwiyubaha urubanza rurahari dufitanye urubanza wowe ugiye gukorana nawe ibi ncafuza kuko igitina umugabo wa Claude rigumariga umugore wa Claude twamubonye umugore wa Kimwa kigaruka umuntu wese ariko akora ibintu izina ryanjye ricafura tukona isambamba sivuze ngo turisambama ngo ugiye kubinda n'inkongo wayivuga nta nkontunze iminimba yaravunye ko nayitunze azayerekane cyangwa se nayitunze avuge nimba ndi umwicanye avuge narabwiye ntambikira ibanga sindi umwicanye je inkontunze ni Bibiliya habanone bakaburaho bankura ubuzima bwanje jewe rende mba ndi muri serire marede nja mu masengesho merekerede mba ndi mu masengesho jedi mba ndi mu masengesho vandrede ndaja mu masengesho samedi naho nirigize ndimo ndi mu masengesho mu gusozera nk'umugabo arana twakoze ikiganiro kirekire ndetse gishobora kuvamo n'ibiganiro bibiri mu gusozera nk'abantu bariko barakoresha ibiganiro mu micanke wewe canke nk'ibibazo novuga mwacanye mu na mimi nk'ibiriko biraba nk'umugabo hakogwa iki kuko hari abantu baza kwandika muri comment none raba mwumvikane bigenda kunuko canke raba bimera kunuko hakogwa iki rero muri kino gihe wewe ikintu ubona gikwiye gukorwa ni cyaye kugira hava ayo majambo hava ivyo bibazo ikintu gikwiye gukorwa kugira bino bintu bihagarara jewe wanagoma nta numesha makuru wundi akenewe shayigano gisaki ca nyuma navuze datanze ntanga umuco wose kitatubi nta giganiro kwari kuvuga ati ntagira umuntu agwa mu ngorane atavyazi ukeneye mimi nta sumaku nta kadena turiko kadeni hari ni ibyo mu mategeko nayo ni ibintu bibisi naze ndamuhe bajane amutwara muzi ko ari umugore afise abana atari inkumi ku basore nibaza boshi nimbara bagize boshimira kandi ko ntageze imwe ntambamye ikindi aba bakinyi bako bakina filme nka Mede urumva ko yakinanye nawe ubwa mbere atazi wariwe ubunye aramumenya nabo mukinisha ibyo bazokorana ibintu bavuga ati bazokoresha bitanga nk'umudamu ibyo bazokorana vyose bazokorane baza ati uyu muntu dukorana numugore w'umuntu ibyo tuzokorana bo uwazogendana nawe nimba ari joro nimba ari hoteli bazoraramwo nimba aho bazojana ijoro azoga bati uyu muntu ndiko ngendana nawe ni umuntu uyu ibyo baba byose ndi capable yukugira ndi capable yukuvyisigurako sizi kuri kumva ico kintu jesha kujana n'umukobwa mu kabare
nkakoresha nshobora kuvuga nti ndafise ibintu kubidefanda reka mvuga uko ugendana nawe agendana avuga ati jewe ibintu byose nshobora gukorana n'uyu muntu amateka arabinde kuriya nico nagombye gutanga hama kintu nashatse nahone kuko ujya mu mama yarambabaje uravyiganira apana wakoranye na wewe umuntu ho yararimwo yari umama yaragize rikaje mpime ndamutelefone numve ko yo kwitaba kuko je naje gutanga ukuri